Mu ntara ya Ngozi ibirori bijanye n'isabukuru y'imyaka 59 iheze Uburundi buhabuje intahe y'ukwikukira vyabereye ku kibuga co kumuremera, hakaba hari hahuriye ibihumbi bitari bike vyabe n'igihugu bari bavuye mu makomine atandukanye agize iyo ntara. Inyuma y'idefile yakozwe n'imigwi y'abakozi ba leta, amashira hamwe mbere n'abikorera utwabo mu kiringo ca baba isaha zine, hakurikiye abana bita abamajorete mu Gifaransa batari bamenyereye mu birori bibera mu ntara, maze hasozera inzego z'umutekano no kwivuna basi. Mu ijambo ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Ngozi yagarutse hanini kujyari ryaraye rivumerewe n'umukuru w'igihugu yipfuriza abarundi isabukuru nziza. Epipode Baranyikwa akaba yasubiriye gusaba abanyengozi kubandanya kwitabira ibikorwa by'iterambere rusangi no kwikingira ikiza ca COVID-19. Ntiyibagiye no gusubira gukengurukira abenegihugu arongoye ku ntererano batanze y'amatora yabaye mu mwaka uheze, bica bituma bakava amahanga baburaho baca ngo bakandamiza igihugu bitwaje imfashanyo zabo. Turasubira gushimira abenegihugu mu ntara ya Ngozi kugama bitavye ko guterera amatora y'ibihumbi 2020. Iyo niyo ntambwe ikomeye twateye yo kudasabiriza mu bazungu ngo bitwaze kudukora mu nkovu ngo mudakoze bino natwe ntitubaha imfashanyo yo gutegura amatora. Turabateye akamo n'ubu mwame mugamburukira indongozi mwitoreye nta nkeka, turi kumwe twese birashoboka. Yaboneyeho no gushimira imigwi itandukanye yari yitavye ivyo birori. Muri yo hakaba harimwo umugwi wa Message Ngozi, uyo kubwabura amatari w'intara ya Ngozi ngukwiye gushigikirwa kuko wama wateye iteka intara mu guseruka haba mu mahiganwa atunganya mu gihugu canke mu makungu. Aha rero umwe wese akaba yasabwe gushigikira uwo mugwi bivanye n'ico ashoboye. Uyu mwaka umunsi mukuru wo kwikukira ko Burundi ukaba wahimbaje ku civugo kivuga kiti kuzirikana uruhara rw'umwene gihugu mu buzima bw'igihugu ukanabigendera niwo mushinga wo kwikukira.